Nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi bariko baritegurira neza amatora yimirije umwaka uza agizwe nabo muri nkenguruza amateka ndetse na nshinga amateka n'abakuru b'imitumba ndetse n'ababarizwa mu bindi byiciro bigiye bitandukanye azosozera mu mwaka w'ibihumbi 2027 azosozera n'abazitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Imigambwe imwe n'imwe nga mu Burundi irakomeje urugendo rwo kwifatikanya mu rwego kugira ngo bazohangane n'umugambwe uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD. Mu nama herutse kubera nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubudandaji harabaye inama ikomakomeye cane y'abanywanyi ndetse n'abategetsi bo muri CNDD-FDD. Iyi nama yaranzuye yuko rero by'umwariko imigambwe imwe n'imwe itari kuriwe kuba yo kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu cyangwa se by'umwariko mu yandi mabanga agiye atandukanye nga mu Burundi. Haratunzwe hagatoki umugambwe wa CNL wayoboka Honorable Agatogwasa mu nyuma yuko rero ari umwe mu bagize uruhara rukomakomeye cyane mu matora yo mu myaka yaheze, aho byavuze ko ari we yagize uruhara kaza ku mwanya wa kabiri, ariko kandi bivugwa ko ari we yari yaratsindiye ikibanza cy'umukuru w'igihugu, ariko CNDD-FDD bikaza kurangira imutwaye amajwi. Hari amakuru avuga ko rero by'umwariko CNDD-FDD yamaze gutera utwatsi by'umwariko ibyo kwakira bamwe rero mu bazitoreza ibibanza bigiye bitandukanye ngaha muri cyane cyane muri uyu mugambwe abayoboka Honorable Agatorwasa nkuko byoma biragaragara. Ni mu nyuma y'amajambo uyu mutama Honorable Rwasa aherutse gutangaza avuga yuko rero ibyo bari barakora nga mu Burundi haba mu gutegura amatora bazanamo by'umwariko ubujyajya ndetse n'abari ko barayategura barizwa muri CNDD-FDD ko bitamuteye ubwoba. Yemwe yaranatangaje neza yuko adafise ubwoba bw'amajambo ndetse n'amategeko yashyizwe ahabona n'umukuru w'igihugu nyiricubahiro Everson Ndayishimiye, agaragaza neza yuko rero hari bamwe barekuriwe kuzitoreza muri aya matora n'abandi batarekuriwe. Mu kiganiro cyacu cy'uno mwanya turagaruka ku bikorwa bimwe na bimwe by'umwariko, tunagaruke ku runani rw'imigambwe imwe n'imwe, ariko kandi tunagaruke ku ngamba zafashwe na Honorable Agatogwasa nyuma yuko rero bamwe mu banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bamaze iminsi barashimangira ndetse baranerekana neza yuko bashobora kuzotora bamwe bayoboka Honorable Agatogwasa nkuko byoma biragaragara. Turagaruka kandi ku bwizi bwa nabi bukomeje kugenda buribonekeza nga muri kino gihugu cacu ciza Burundi nkuko byoma biragaragara cyangwa se nkuko byoma biragaragara. Imyaka 9 iraheze rero abarundi bo mu bwoko bw'abatutsi bari ku ngoyi y'ugwango bakorerwa n'ishaka riri ku butegetsi rizwi nka CNDD-FDD nyene riri ku butegetsi, aho bicwa ndetse abandi bakaburwa irengero bikozwe n'inzego za leta zirimo igisirikare, iperereza, igipolisi, imbonerakure ndetse n'urubyiruko nyene rushamikiye kuri iryo shaka rusanzwe ruzwi nk'imbonerakure. Urugwango President Everson Ndayishimiye na CNDD-FDD baranga abatutsi ruramaze kuba by'umwariko nyambukiranya mipaka, aho by'umwariko ubu ngubu baruhayeho impano ku nshuti zabo z'akadasohoka President Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo arongoye Kongo, aho muri icyo gihugu nabo bakomeje kugenda baribasira by'umwariko abo mu bwoko bw'abatutsi, bamwe baragirirwa nabi abandi bakaba bariko baricwa, abandi bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Turagaruka kandi ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa, aho ku ruhande rw'u Rwanda bamaze gusobanura byinshi bigiye bitandukanye ku byatumye inama yari guhuza President Paul Kagame arongoye igihugu c'abanyi c'u Rwanda ndetse na mugenzi we arongoye Republika Iharanira Rusange ya Kongo Félix Tshisekedi mu biganiro byagombaga kubera i Rwanda mu gihugu cangura ku munsi w'ejo haheze kwigenekerezo rya 15 Kigarama 2024 ibyarasubitswe mu nyuma y'ibyaje gutangazwa biteye ubwoba. Ni nyuma y'ibyatangajwe n'umushikiranganje mu byajejwe harimo imigenderanire mpuzamakungu w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yatangaje ko Kongo isa niyamaze kwikura mu biganiro biremereye cyane byari bimaze iminsi biriko biratangazwa, cyane cyane aho yari yaremeye kuzahura ndetse no kuganira n'umuhari wa M23 nkuko byama biragaragara. Ni mu gihe umuhari wa M23 umaze iminsi uratangaza ndetse uranagaragaza neza yuko rero imyanzuro iriko irafatirwa i Rwanda mu biganiro by'i Rwanda mu gihugu cya Angola by'umwariko bitareba by'umwariko uyu muhari mu nyuma yuko rero wanze kuba by'umwariko wanze gutumirwa muri ibyo biganiro nkuko amakuru yama aradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusomira. Ikaze nanone inshuti banywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza umuherereye hose mu bice bigiye bitandukanye, ikaze kubatwumviriza kuri no bondesha kure ya channel ya Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanya kabashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi agezweho aragaruka ku umutekano, politike, diplomasi n'ibindi bigiye bitandukanye.
turi kuwa mbere turi kwigenekerezo rya 16 Kigarama 2024 turiko turasozera uno mwaka. Mwese ndabifuriza kumererwa neza cane kandi Uwiteka abahezagire abatiza amagara mazima amagara meza. Ndabaye ikaze abatwumviriza bari ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, rero mu gisagara ca Bujumbura, abatwumviriza bari ku mugwa mukuru wa politike ngaha Igitega, bari mu bice bigiye bitandukanye ku mitumba igiye itandukanye no mu ntara zigiye zitandukanye. Mwese ndabahaye mwiriwe, ndabahaye ikaze abatwumviriza kandi by'umwihariko baherereye mu karere k'ibiyaga binini, abari mu bihugu bigiye bitandukanye, mu gihugu c'ababanyi c'u Rwanda, mu gihugu c'ababanyi ca Uganda, Congo ndetse na Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi, ndabahaye ikaze. Abari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, ndabahaye ikaze. Nimba ari ubwa mbere ushitse ngaha, byonda kwanditse sabone kugira ngo ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubyonde ko hirya gato hari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira ngo ubane natwe 5 kuri 5 nidushiraho ikiganiro, by'umwihariko bace barakumenyesha uko ikiganiro gishasha kigezeho. Ikaze tuyatangurire mu Burundi. Mu nyuma y'uko rero by'umwihariko mu Burundi hakomeje ibikorwa byo kwitegurira neza amatora yimirejwe mu Burundi azotangura umwaka uza w'2025 akazasozera muri 2027, imigambwe imwe n'imwe irasa nirekuriwe kuzitoreza muri ayo matora, iyindi by'umwihariko ikaba isa nitabyemerewe. Ni mu nyuma y'amatohoza yagiye akorwa n'inzego zigiye zitandukanye mu Burundi, cane cane n'umugambwe uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD. Hari amaraporo ndetse n'amakuru twabashije kuronka kubegereye ubutegetsi bw'u Burundi, baca baratumenyesha yuko rero by'umwihariko ayo matohoza yagaragaje ko Everest Ndayishimiye aramutse yongeye kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu na Honorable Agatogwasa atoca aramutsinda. Mu nyuma y'uko rero by'umwihariko no mu matora yaheze Honorable Gwasa ari we yaratsinze amatora, ariko amajwi akaza kwibugwa Everest Ndayishimiye. Hari n'amakuru avuga yuko rero by'umwihariko ubu ngubu ariyo mpamvu CNDD-FDD ndetse na Everest Ndayishimiye mu mabwiriza ariko arashiraho agenga amatora, by'umwihariko ariko aragonga uyu nguyu Gwasa. Hari n'amakuru avuga ko abamenyesha makuru bari imbere muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi batari kuriwe kuzovuga ibyo bazaraba ku matehe azaba ariko arabera amatora. CNDD-FDD biribazwa niba ishobora noneho kuzemera guhiganwa n'urunani Burundi bwa bose, mu nyuma y'uko rero imigambwe imwe n'imwe imaze imisi irakora urunani kugira ngo izocira hangana na CNDD-FDD. Kwa gatanu heze hari kwigenekerezo rya 13 Kigarama 2024, imigambwe iharugwa muri inde harimo Sawanya, Frodebu, Kodebu, Fredis ndetse na CNDD yaratangaje ko rero ishize urunani Burundi bwa bose. Iyi migambwe yariteguriye gukorera hamwe rero mu matora yimirije nga mu Burundi. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD burikeka ko rero runo runani rushobora kuzofasha Agato Honorable Gwasa ndetse n'abagenzi biwe kwitoza muri 2025, mu gihe intumbero ya CNDD-FDD ari yuko rero ariyo kubuza ko hari inzira nimwe rero Gwasa yoronka ngo acemwe rero mu kwitoza. Amategeko agenga amatora yarubatswe ku buryo rero Agato Gwasa n'abaseneri bari kumwe rero bidakunda ko bakwitoreza muri aya matora, mu bihe batswe rero umugambwe wabo ku ngufu. Bisabwa ko rero bomara imyaka iharugwa muri 2 atamugambwe barimwo kugira ngo bitoze nk'abigenga mu matora ya ruheshi 2025. Abazoba bamaze rero umwaka nk'uko byoma biragaragara, by'umwihariko n'amezi 3 batswe seneri nibizokunda ko rero bitoza nk'abigenga. Inzira yonyine basigaranye rero no kwandikwa by'umwihariko ku rutonde rw'uwundi mugambwe canke z'urunani rw'imigambwe bakajamo bakitwa abaseneri nk'uko byoma biragaragara. Hari umutego ku runani Burundi bwa bose nk'uko byo mwabiratangaza. Ikinyemesha makuru nga mu Burundi ikiriho gikorana n'iperereza caraye kishize ahabona rero amananiza runo runani rero rugiye guhura nayo, by'umwihariko ikiriho kiravugwa ko rero itegeko rigenga imigambwe rivuga ko rero urunani rw'imigambwe rutegerezwa kwemezwa n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, nawe agasaba ivyegeranyo by'ikirani kaminuza y'umugambwe wose, ikoraniro kaminuza byemeza ko rero by'umwihariko umugambwe wemeje kwinjira mu runani. Ikiriho rero cyagiriye ko rero bigitera ubwoba imigambwe iri mu runani Burundi bwa bose
ko rero kwimenyekanisha muri seni ko rero by'umwihariko bizogorana ndetse ariko kandi ko bizorangira ku igenekerezo rya 23 Kigarama 2024 mu gihe Martin Niteretse by'umwihariko atokwemera urwo runani imigambwe irugize niyoshobora rero no kwitoza ku giti cyayo kubera ikiringo cyo kubimenyesha seni kizoba kimaze guhera. Inkuru y'ikiriho rero omengo niyo rero kuburira urunani Burundi bwa bose, ariko irafise intumbero yo kugabisha ndetse no guhanura abakuru b'imigambwe igize urunani Burundi bwa bose ko nibashinga iby'urunani imigambwe itazoshobora by'umwihariko kwitoza ubwayo mu ncamake by'umwihariko imigambwe igabishijwe ko rero niyabandanya inzira yo kwifatanya na Agatogwasa izoca ibuzwa kwitoza ndetse no ku giti cayo. Abakuru b'imigambwe bariko rero barasabwa guheba urunani maze bagategura amadosiye yo kwitoza umugambwe wose ukwawo atarunani ruriho nk'uko byoma biragaragara. Nkuko duheruka kubivuga mu makuru aheruka ubutegetsi burafise amakuru y'ibanga ko rero bwemeye by'umwihariko guhiganwa na Honorable Agatogwasa byo bugora rwose kuba bo mutsinda. Niyo mpamvu rero harafashwe ingingo zose zibuza ko rero yo kwitoza, ariko kugeza ubu ngubu rero biracashoboka bizovana n'ubutwari bw'abatwara imigambwe be n'ubwenge bazobishiramo nkuko byoma biragaragara. Iyi ngendo by'umwihariko y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD irahonyora rwose uburenganzira bwa kiremwa muntu bwanditswe muri Pacte International Relative nkuko byoma biratangazwa. Ubutegetsi ni burekuriwe gushira rero inzitizi zituma rero hobaho abatari kurirwa kwitoza amananiza yishingwa kubitoza n'abigenga ararengeje urugero. Aya mananiza yo kubuza rero inani z'imigambwe nayo nyine arafise intumbero yo kunaniza abatavuga rumwe n'ubutegetsi nkuko byoma biragaragara canke nkuko byoma biratangazwa. Amakuru akomeza kugenda atugera aravuga ko rero Honorable Agatogwasa yamaze gushimangira ko rero byo kwanga byo kunda azokwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu ndetse n'abamuyoboka bakazitoreza mu yandi mabanga y'igihugu agiye atandukanye. Amakuru akomeza kugenda aratugeraho muri no mwanya nuko abanyagihugu benshi bamaze iminsi barinubira imitegekere ndetse n'intwaro ya CNDD-FDD mu gihe maze by'umwihariko guhera muri zo 2015 benshi barabandanya bashimangira yuko rero atacu ya Mariya Barundi ndetse bakagaragaza neza yuko batakwishimira yuko bakomeza kurongorwa n'uyu mugambwe wa CNDD-FDD nkuko byoma biragaragara. Ni mu gihe CNDD-FDD ubwayo nayo ikomeza kugenda irashimangira ko rero yiteguriye kuzitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu ndetse ikagumana by'umwihariko imyanya myinshi muri shinga amateka ndetse na nyenguruza amateka nkuko biriko biragaragara nkuko biriko biratangazwa. Nyamara imigambwe mpuzamakungu iharanira agateka kazina muntu nka Human Rights Watch ndetse na International Amnesty irakomeza kugenda ishimangira yuko by'umwihariko ubutegetsi bwa General Major Everson Ndayishimiye bukomeza kugenda bwibasira batavuga rumwe rero nabwo ndetse abandi bagaca baranyuruzwa abandi bagafungwa. Mu myaka 10 iheze abarundi bo mu bwoko bw'abatutsi nibo bari ku ngoyi by'umwihariko y'ugwango bariko barakorerwa n'ishaka riri ku butegetsi by'umwihariko rizwi nka CNDD-FDD aho bakaba baricwa ndetse abandi bakabugwa irengero bikozwe n'inzego za leta zirimo igisirikare, iperereza, igipolisi ndetse n'urubyiruko rushamikiye kuri iryo shyaka ruzwi nk'imbonerakure. Ibi ngibi CNDD-FDD irabihakana ikavuga ko atamuntu n'umwe anyuruzwa ngo aburigwe irengero, ariko kandi abanyagihugu benshi niho bashingira bavuga yuko rero badashobora kuzongera guhereza ikizere CNDD-FDD. Urugwango President Everson Ndayishimiye ndetse na CNDD-FDD yiwe by'umwihariko banga abatutsi ruramaze kuba ugwambukiranya imipaka, aho by'umwihariko ubu ngubu basa n'abagabanyirijeho rero cyangwa n'abahaye impano ku nshuti yabo yakadasohoka President Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo arongoye Kongo mu kwibasira abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi. Ubutegetsi bwa General Major Everson Ndayishimiye bufatanyije n'ingabo za Kongo FDLR ndetse n'abazarendo burakomeje kwica abanyekongo b'abatutsi bakabambura ibyabo ndetse bugatwika inzu zabo mu gihe abarokotse rero bubamenyesha aho rero kugeza magingo yangaya rero by'umwihariko bahungira mu bihugu bigiye bituranye na Kongo birimo Uganda ndetse n'u Rwanda. Mu bihe bigiye bitandukanye ubutegetsi bwa Everson Ndayishimiye bwaragiye bwakira mwibanga imyoza z'abaheza nguni
n'abanywanyi b'abanyekongo bo kubiba urwango rw'abatutsi zirimo rero Justin Bitakwira ndetse na Otto Barize, hagamijwe kurushaho rero kongera ikibatsi mu bikorwa byibasira abatutsi ngaha mu karere k'ibiyaga binini. Ku rundi ruhande ntibikiri rero ibanga ko rero Perezida Evariste Ndayishimiye na CNDD-FDD bamaze kunywana n'umuhari w'iterabwoba wakoze ihonyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994 wa FDLR, uhora wigamba ko uzashigwa rero ugarutse ngaha mu Rwanda gusubukura genocide nk'uko byoma biratangazwa. FDLR kandi iramaze kwinjizwa mu gisirikare c'u Burundi ndetse no mu mbonerakure, aho rero abo bagome basanzwe barabarizwa mu ishamba rya Kibirango bariko barakoresha by'umwihariko ibikorwa byose bishoboka, bariko barakora imyimenyerezo ikomakomeye cyane mu rwego rwo kugira ngo bazace baragaba ibitero mu Rwanda. Hari amakuru avuga yuko rero by'umwihariko ku ruhande rw'u Rwanda nabo basa n'abafise ayo makuru, kandi bakaba bafise by'umwihariko ubushobozi bwo guhangana nabo ijana ku ijana nk'uko byoma biratangazwa. Inshuro nyinshi ngaha mu ishamba rya Kibera haragiye haravugwa operation zigiye zitandukanye zagiye zirakogwa, ariko benshi bakayoberwa kumenya uko byogenze. Ni mu gihe havugwaga yuko rero harimo abasoda b'abarundi abo muri FRN ndetse na CNDD-FDD bariko mu myimenyerezo yo kugira ngo bazotere igihugu c'ababanyi c'u Rwanda binjiriye mu shamba by'umwihariko rya Nyungwe, ariko bikarangira kozwe operation rero by'umwihariko bikarangira bamwe bishwe abandi bakabugwa irengero. Uburundi bwarakoze amatohoza ariko nibwogira icyo bimenya gushika ubu ngubu rero by'umwihariko bikaba bivuga ko hongeye gukogwa by'umwihariko iyindi myimenyerezo ikomakomeye cyane. Ntawe uzi nimba ari imyimenyerezo kugira ngo inzego zijejwe umutekano ngaha mu Burundi by'umwihariko zizobashe kuba zohangana n'ibitero bya Lwedi Tabara mu bihe by'amatora yimirijwe mu Burundi, ariko kandi abandi ntibajya umunwa mu kugaragaza neza yuko ari imyimenyerezo kugira ngo bazoce baragaba ibitero ku Rwanda. Nyuma y'amajambo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse gutangariza ikimenyesha makuru televiziyo y'Abafaransa izwi nka TV5 Mode yari iri ngaha mu gisagara ca Bujumbura, aho baganiriye. Munyemerere tugaruke ku byaje gutangazwa by'umwihariko n'umushikiranganje mu byajejwe w'u Rwanda imigenderanire mpuzamakungu nyine Olivier Nduhungirehe, aho yanyomoje RDC ku mpamvu rero by'umwihariko y'isubukurwa ry'inama ya Perezida Kagame ndetse na Tshisekedi. Ku munsi w'ejo kwigenekerezo rya 15 Kigarama 2024, Perezida wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi akigera i Rwanda mu gihugu ca Angola rero nta minota yashize rero ibiro vyiwe bita bitangaza ko inama yari kumuhuza na Perezida Paul Kagame isubitswe kubera uko rero u Rwanda rwazamuye ingingo itunguranye yo kuganira n'umuhari wa M23, ibintu u Rwanda rwanyomoje rugaragaza ko rero iyo ngingo yaganiriweho kenshi kuva muri Kanama 2024. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Olivier Nduhungirehe wanitabiriye ibiganiro byo ku rwego rw'aba minisitiri rero hagamijwe gushaka umuti w'ingwano imaze imyaka ica ibintu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse no guhosha umwuka mubi hagati y'u Rwanda ndetse na RDC. Yaragaragaje ko ibyatangajwe n'iki gihugu rero ari ibinyoma byambaye ubusa kandi ukuri kwabyo kuca kwigaragaza. RDC yaragaragaje ko ingingo yo kuganira ku buryo rero butaziguye na M23 yazamuwe n'u Rwanda kwigenekezo ya 14 Ukuboza 2024, habura umunsi umwe ngo abakuru b'ibihugu bace barahurira Rwanda mu gihugu ca Angola. Itangazo u Rwanda rwarasoye kwigenekezo ya 15 Kigarama 2024 risobanura neza ko iyo nama yarangiye atamwanzuro ufatika ugezweho kuko RDC yanze ibiganiro ndetse na M23, bituma inama y'abakuru b'ibihugu rero isubikwa kuko nta masezerano y'amahorero yari kuba agisinywe. Minisitiri Olivier Nduhungirehe abinyujije kuri X yahoze yitwa Twitter yaragaragaje ko rero z'umwihariko ibyitangazo rya Perezida ya RDC rya Perezidansi ya RDC rivuga ari ikinyoma cyambaye ubusa, kuko rero ikibazo cya M23 cyatanguye kuganirwa mu biganiro bya Rwanda kitazamuwe n'u Rwanda, ahubwo bitangijwe n'umuhuza wa Angola wari wateguye by'umwihariko imbanziriza mushinga y'amasezerano y'amahoro, akayagaragariza abakuru b'ibihugu byombi by'umwihariko by'u Rwanda na RDC kwigenekerezo rya 11 Kigarama 2024. Ibi byarakurikiwe nuko rero umuhuza muri ibi biganiro ari wa Angola rero yatumiye itsinda ryabo muri M23 hagati yo kwigenekerezo rya 31 Kanama ndetse no kwigenekerezo rya 3 Nzeri 2024 u Rwanda gitaba riyobowe n'umunyamabanga mukuru rero wayo Benjamin
Mbonimpa asobanura mu buryo rero burambuye impamvu za politike zatumye begura ibigwanisho. Ati mu nama ya kane rero yo ku rwego rw'abaminisitiri yarabaye ku igenekerezo rya 14 Nzeri 2024 i Rwanda, u Rwanda rwaragaragaje ko rwifuza ko hobaho rero ibiganiro by'aba politike hagati ya RDC ndetse na M23 nkuko byoma biragaragara hagamijwe gushaka umuturambye w'ingwano, kandi icyo cyifuzo cyaranditswe gutyo mu myanzuro y'iyo nama. Mu nama yabaye hifashishijwe ikoranabuhanga ku buhinga bwa none ku igenekerezo rya 26 Ugushyingo 2024, ikibazo cy'ibiganiro hagati ya RDC na M23 cyarongeye kuganirirwaho cyane hagati y'abaminisitiri batatu b'ububanyi n'amahanga, u Rwanda n'u Angola ndetse n'u Kongo nkuko byoma biragaragara. Kugeza ubu witegereje neza ibyatangajwe na Presidence ya Kongo, baragaragaza neza yuko rero z'umwariko batishimiye ibyaje kugenda birakorwa n'u Rwanda, aho bavuga ko rero intumwa z'u Rwanda zabatengushe ndetse zanze kwitabira ino nama nkuko byoma biragaragara. Nyamara Felix Tshisekedi yaragezeyo. Amakuru avuga yuko rero by'umwariko RDC y'ubwayo ariyo yanze kuganira n'umuhari wa M23. Mu biganiro byinshi byagiye biraba mu bihe bigiye bitandukanye nkuko byama biragaragara ndetse biranatangazwa, Felix Tshisekedi mu biganiro yagiranye n'ibimenyesha makuru byo muri Kongo ari Bruxelles mu gihugu cy'Ububirigi, yagiye agaragaza neza yuko by'umwariko ku ruhande rwa Kongo batazigera na rimwe baragirana ibiganiro n'umuhari wa M23 bita ko ari umuhari by'umwariko ugizwe n'abanyarwanda. Kongo iramaze igihe rero irashinze igihugu c'abanyi c'u Rwanda kugira uruhare mu gutera icyo gihugu, ariko u Rwanda rukabyamaganira kure rukavuga ko atari ukuri. Mu gihe u Rwanda nago rero rutajya umunwa mu kugaragaza neza yuko rero Kongo ikomeje gufatikanya n'imihari igiye itandukanye irimo nka FDLR igizwe n'abasize bakoze ihonyabwoko mu Rwanda. Bashimire kumana natwe 5 kuri 5, dusubire mu masaha imbere turabira hamwe ibindi bigezweho.